Ewana nkuko titre ya video bivuga karibu muri Serbie. Gana wanda bahaye karibu muri Serbie mwibuke yuko atari je ntanga visa. Sije ntanga visa Rastaman kandi papa wanje nakora muri ambassade nta mu politician umwe bazinanye nta connection nimwe afise muri immigration. Ndabahaye karibu gusa ku bantu bazoshika nta zinzira baciyemo narabonye barapostinze ngo sigiwe ngo buguruye. Mugabe ikibazo nuko batigeze bababwira ingene muzoza. Benshi mu mazimisi munyandikira. Ngo mani ngo nabonye ngo buguruye ngo nabonye buguruye. Rastaman buguruye mugabe ntibakubwira ingene uzoza. Iyi video ndayikoze ko abantu benshi bibaza yuko mfise umutima mubi. Ngo nakeneye yuko bava mu Burundi. Ngo nakeneye yuko ngo baza muri Serbie, ngo nakeneye yuko baji Buraya. Je nta mutima mubi mfise kuko nubundi naho no gufasha kushika ngaha sije ndakurihira itike. Sije ndakurihira visa, sije nzo gutunga so nta mpamvu nimwe yo kukwima information ndayifise. So karibu mugabo sije nzobazana Rastaman. Sije nzobazana mugabo karibu abo Imana izofasha bagashika ngaha bora hameze bien. Hameze fresh wana nk'ubu nicare muri park ni dimanche sinakoze ndi home ndapoje muri park imbere yanje rero parking akaduga kanje kari haje ameze fresh bro amaze ngaho imyaka itatu ndibaza narahezagiwe ndaronka udupapuro udupepa ndafise impapuro ngaha Imana ishimwe alhamdulillah mugabo ewana abantu muba munyandikira kweri nta mutima mubi mfise nta mutima mubi mfise nuko gusa ntabizi je bigenza ngaha nta visa basaba ntayo basaba nta visa basaba ngaha twaje free visa muravyibuka cyagiye mwadutwenga utugiye mu ishamba kiragiye niho twaje kandi twagumye ngaha mara dutwenze bo muri mu Burundi muri ko muratu mana Barundi turagoye Rastaman Barundi turagoye bro niyo opportunity igiye kuboneka hari abandi bazoyigaya hari abazobigaya babone yuko mengo ni nonsense bullshit baje gusura guca ubwenge babonye bagenzi babo batangiye gutera imbere manu ronse opportunity yifate bro wumvise ngo muri Kenya barakiniye abakozi genda bro n'ubundi uri gukora iki mu Burundi nta nakimwe uri kurakora bro wicaye kuri gara uri kunywa amafege kwibarabara kabotike ukazembure uri kunywa ibiyeri nta kazi ufise bakubwira akazi kari muri Kenya akazi kari Dubai uri kuravyanka urindire ngo kuja muri Canada Amerika yaranugaye Canada sinzi ko nabone mengo Kenzo mugenzi wanje kuri TikTok nabone mengo yarambwiye ko yugaye Canada ibitu birefu murashaka kuba muri ko muri baza ngo ko uri kuvuga kuri Serbie uyivuga ko nkande ni kubera jewe nije mu Burundi wa mbere kuri TikTok afise bajyani yemerera ni jewe basi mu Barundi ba mbere bakurikiranwa kuri TikTok aba muri Serbie Digo kwe ni jewe niyo mpamvu ndiko ndabivuga ko ibyo muri Serbie so uronse opportunity bro wifata man wifata kuko teza kumenya yuko hano hose uri uteza kwama wadugije ukuboko bakubone cause you never know ushobora kugwa kwishance utari witeze bro naje sinari nzi ko nzoba uko mbaye ubunyene muri Serbie iyo mbiki juju hamera nk'abandi ba petit bose bagaye iyo opportunity sinari kuba mbayeho gute uravyumva Rastaman je no mupeti wo mu Ngagara Rastaman azi gufata opportunity Rasta je narabaye mu Buganda narabaye mu Rwanda narabaye mu Burundi undi muri Serbie bro opportunity hano hose iri jewe ndayisezisa avuga ngo sezisa mu Gifaransa mimi nayichukua because you don't know abarundi dufise ingeso yo kugaya ubuzi dufise ingeso yo kugaya ibintu tutarabona bro wewe mu mutwe wawe uri locked in ngo waze yuko muri Canada ariho honyene ho kuba bro rabizi fresh Rastaman raba bro nk'uyu abandi BJ bro mandiko nkorahe mfise akazi hega Rastaman mandiko nkorahe bro honyene bro kumenya yuko kuja mu kindi gihugu bituma uca ubwenge iyi YouTube channel ni yiwanje uravyumva amara yinjiza ku kwezi bro ushobora kubuta yinjiza amara YouTube yinjiza ku kwezi nicaye muhira jewe ndiko ndapostinga tutuntu twiwanje mu mablog amara ninjiza kuri YouTube ushobora kubuta yakorana no ku kwezi kandi ukora mu biro Rastaman abantu muri kumuraraba iyi video ndazi muri mwebwe ni harimo bamwe binjiza amafaranga mugabo harimo nk'abantu nkamwe mutinjiza no miliyoni ku kwezi muri kuri 300 ukora misi yose dilende yose o dimanche mugabo ntushobora guca ubwenge mu gihe utari kurabuja bro mu gihe urose inzira illegal ugati muri Kenya turakeneye abakozi mwihinguriro ry'ikawa sijuwi turakeneye abakozi baza gukora mu bintu bya transport sijuwi tubirefu genda bro genda ukore Rastaman
kwicara kwirigara mu ngagara bro, kwicara kwibarabara kazembure nawe bizogushikana bro. Imyaka iranyaruka bro, imyaka irihuta rastamani, imyaka nk'ubu je mperuka mfise je nk'ubu nibuka nk'igifise 20 au bro, mfise 25 ushobora kubona nk'ukumengo ndi mu jeune kora nywa amata menshi canke kubera nta sport ngira muri iyi minsi mugabo amata imisosi urabona freshere mfise sizo umuntu afise 70 sizo umuntu afise mwaba nganze ngo ndiko ndishima bacha ni blague je nuko nimereye tundakunda gutera inkuru mugabo urumva rastamani mperuka mfise 20 abo ndi muri 25 bro ukugusa bro imyaka ibiheze rastamani so nukuvuga yuko imyaka nishobora kukurindira ngo banze ngo witegure ngo hama ngo ibandanye ibusha imyaka iguma igenda bro so mu gihugu goswe bro mu gihugu goswe ni fie urabura rasta urabura cyo ngaha muri Serbie nukuvuga jewe opportunity yose mbonye aho no ibona hose bro nimba ari gutora yarara ukampa inoti yanje ijara ndarishitura faster bro nimba umbwiye ati ingukora ikiyede umpa amafaranga nyine ndayatora azungu baguma banda baza ko mupeti yasaze ni kazi mamba tumva ibyo ndiko ndavuga urumva rastamani so kuvuga baguhamagaye uzu utori yarara ati ngukore akazi kwikamyo gaposha kwikamyo uzatwara yarara tori yarara bro tori yarara ngaho umwanya wose ukoze isaha yose ukoze barayiguhembera bro si bimwe byaye ball usanga urumva uri BJ uri kuri bata uravyumva uri kuri bata uragiye ntuza amahero za kwinjiza uwo munsi uragiye urakoze sindiko ndagaye abantu bakorera mu Burundi muga ndiko ndakwereka difference hari kuvuga uragiye ku job muri ville urafashe imoto yawe si urafashe bus urafashe taxi uragiye ntubuze amahero za kwinjiza mugabo mu bindi bihugu bogare ukoze ku isaha hari amahero garanti utegeza kwinjiza nico ciza cyaho ukacubwira ishansi yo kuvuga mu gihe umaze kumenya umubare winjiza amahera umubare w'amafaranga winjiza ku munsi bituma vyoroha kumenya ukuntu planifia uvuga ati kuvuga donc c'est 500 euros par exemple mu myaka 2 nzo wamfisaya ndashobora gukora iki mu Burundi ndashobora gukora ikahana uravyumva uragira plan mugani cyo kimwe no umuntu atonda agiye araranguye ibirato vyiwe cyangwa araranguye itomati ziwe cyangwa araranguye amatelefone Dubai ntabaza abakiriya za kuronka uwo munsi so nashobora kugira ama plan avuga ati maybe ni naronka no suko bikora bro so nukuvuga izo mindset ziwanyu mwishizemo cyo kwiyumvira yuko igihugu cyo kujamwa ari muri Amerika gusa sijuwi Canada sijuwi ngo Belgique sijuwi bro aho ugiye hose bro aho ugiye hose niko ndavuga no muje manje ari muri Dubai bro ariko arambwira ati man nkigishika ngaha natwe ku giving up natwe kubiheba namwana n'ubihevye ugasura mu Burundi ubukunga aho ri Dubai nyimba guhanizo miliyoni 2 cyangwa miliyoni n'inusu mu Burundi woyakura he mugiye wimvirere kandi mani kindi kintu abarundi kuntu sinzi like kaza mufise uri Dubai amahera yose baba winjiza nukuvuga urafise chance yo kwinjiza ayo mafaranga ukabangana kose ukagira na chance yo gutaha ushitse muri ibi bihugu bro Belgique ugishitse muri Serbie ushitse muri Allemagne bro nwibaze ngo uzoshika ngo ukore ngo hama ngo aho wimviriye gutaha ngo ucita impapuro bro honyene kugira uzironke bro muri ibi bihugu ushaka kurindira n'imyaka 8 rasa harabo bikunda bakazironka mu mwaka mu kwezi kumwe hari nabandi bamara n'imyaka 10 hari nabandi bantu baje mu manonant kombe nubata amapuro bafise bro bari hanze bro baraho nyene tu abayeho buri munsi nguri nka Dubai simvuze ngo aho kuja aho nyene ngo ni Dubai mugambuze urose nka chance ka Dubai harimo ama avantage n'amanyene n'izindi ngorane ucamwe mugabo imviriro ashaka gukora ugataha cyo kimwe no ngaha bro cyo ndi ngaha ndamaze imyaka 3 ndafise impapuro mugabo sindataha swa ngo byansigene ko na cyangwa ikindi je tunaravyumvira gutaha mugabo yimvire nk'umuntu brother afise paper bro amaze nk'imyaka 5 atabona famille bro ubyumva gute ni so mukure mu mutwe rastamani mwikure mu goboro bw'iwanje bwo kugaya ubuntu bwo kugaya ama opportunity ngo sigiwe ngo je ngo ndumwana ngo naje ngo diploma diploma janye bariko bazizingamwe amasambusa rastamani ku mabarabara diploma yawe uja kugura isambusa bakakuzingira muri diploma y'umuniga bro ucunguruka muri ville n'igirato kikaguhengamira ko rasta ngo kurarondera ngama job ngo sijuwi kugena ngo uri kuri apply ngo je kuba ngo mu secrétaire hano ngo baguhembe ngo 250,000 ngo ku kwezi 250,000 bro imagine 250,000 waragaye opportunity hari nk'umuntu yagusinyaye ngo tugende nko mu Buganda cyane tugende hehe muri Kenya turabukundu dupiganisha ubuzima wowe aho tu ubwenge bwawe buri locked ku kintu kimwe ngo naranose diplome ngo bazompa akazi ngo nzoba umuganga sije ibitubire ni vyiza bro ntago ndiko ndabuza umuntu ngo
abantu ngo nibige mugabo urashobora kuba uri smart canke uzi ubwenge bwo mu ishuri teze no kubuzi n'ubwenge bwo mu buzima busanzwe bro. Hari abajama benshi usanga afise diplome mugabo ugasanga bro ni injebe rasta, ni injebe naho agiye ku kazi yagiye gukora ahantu akorera ntazi n'ingene barondera promotion, ntazi gukora cyane impression mu boss bro amwongere grade, ugasanga uraho uri umusekreteri umaze imyaka 10 uri umusekreteri ahantu bro, kandi uzi ibintu byose bikorera ku kazi, ufise ubwenge ntuzi n'ingene bashobora gukora bagahindura poste bro, uraho turi injebe warabaye umusekreteri wumva urenze gose rastaman. Ukora muri limitere urita abamapere y'abantu baborewe, abantu bagutelefona sijuye badafise n'indi bagira bakubwira kakumena umutwe urabyumva rastaman. Ngende bukakera tukikiga muri secondaire twara telefona muri Leon bari he ari muri Econet tuko turacokoza baje baca amaboko mahapere tukaba ugasanga turaguze nk'amayinite ya desa bagira ngo tube turabacokoza bro, umuntu akakwitaba ugatangura kumubwira nonsense urabyumva. So ubwo buzi bwose tugana ngo nubuzi bubi mugabo always mu buzima bumenya sindinge nawe vuga mu kirundi sometimes kirancika mugabo umenya kuja ku yindi ntambwe wamufise inyota yo kuja ku ntambwe ikurikira rastaman, amufise inyota yo kuvuga ati yego nivyo ndiko mpembwa 5 samugani gute no hembwa miliyoni rastaman uravyumva. Je bo ndiko ndababwira skwango je ngo nzi ubwenge bwinshi bro, je ndi ninjebe rasta mugabo ubuzima bro bwarankubise left right and center, ndazi ibintu bimwe naho mfise imyaka 25 ndazi ibintu bimwe nk'abantu mufise 30 mutazi bro, abantu mufise 35 meme na 40 bro. Ushobora kuba wibaza yuko kubona warabonye intambara ngoye mu Burundi ngo warabonye intambara nguzi ngo vyinshi gusumba abandi bantu no, experience z'abantu ziratandukanye. Ni nkuko je byo ndiko ndavuga hari nk'undi mupeti yari kararaba nk'iyi video cyangwa ndi muregra azi n'ibisumbi byo ndiko ndavuga cyo mugabo ico ndamusumbye nuko je ndiko ndabisangiza abandi we wahoze canke araza kubivuga muri commentaire. So ku bantu bakeneye kuza rero muri Serbie nabuze amajambo menshi mbabare mbwa ku bantu bakeneye kuza muri Serbie karibu cyane. Je ushite muri Serbie uzonyandikire nitwa Daddy Wizi kuri TikTok, nyandikire ubuzi ndaza aho buri bw'igifaransa bw'icongereza amashantier nta nakimwe nazi ngaha muri Serbie. Ukeneye akazi waramaze gushika ngaha uzondondera, ukeneye mu avoka uzondondera, ukeneye sijuwi kila kitu cyose ushaka muri Serbie byose ndabizi vraiment igenda hamaje sigitoye. Mugabo mu gihe utarashika ngaha vraiment ndagusabye ntunyandikire message kuko sinzi ngene barondera visa navyonze jewe naje tabiza basaba. Mu gihe utarashika vraiment uranyikausha kidogo, uranyikausha mu gihe utarashika kwera nzabasanga nakubwiye nabi. Kuko maze kwivuga inshuro nyinshi kuri TikTok ati nimunyandikire mumbaza ati bashika gute ngaha muri Serbie ntavyonzi bro, ntavyonzi jewe nashise ngaha batasaba visa. Ureko batangiye gusaba visa baramaze no gupostinga ngo bakeneye abakozi 100 uravyumva, ntibigeze babaha link yo kwa applyinga kwa ayo majob muga mukeneje ari genda yibarondera sinzi yo bayikura man, kandi si umutima mubi nuko atavyonzi mugabo mu gihe uri ngaha muri Serbie bisigaye windeke amahera nzo gusaba kugufasha gusa. Ndakeneye kubona abarundi bari ngaha turi benshi turi ngaha boro turabarundi bakeye nuko gusa tunyene nkunda kubura umwanya mandi coding ama video y'umwanya muremure ndaberekeye muri Serbie ngene hasa nibikiri bikenegeze gukora video ndiko ndereka abantu muri Serbie downtown ngaye video nayikoze mu cyongereza hama niyaronka ama views nkuko byari bikwiye cyo ndayifuta mugabo mukeneye part 2 ndabereke muri Serbie ngene hameze, ndabereke routine mvyutse mu gatondo nuriye kebo ngiye ku kazi ntashe ngiye gusuma kila kitu nzobebereka mugabo munyereke muri commentaire ko mukeneye part 2 hama iyi video ndayikoze kugira ngo na informe tu abantu ntago ndiko ndishima ku muntu numwe je ndi umwana mwiza simvurugana abanzi baranzi kuri TikTok nari nkeneye to gusa kubaha information. Murakoze cyane ndabakunda baravye video nibagire kugira like, subscribe na commentaire na share. Fresh share turi kumwe.